mwaramutse amahoro, je ndashima buke buke, hama nashaka unabarize je ndi muri kontra, rero mabuja twari tumaze iminsi dushwana bivanye n'umubano mubi twari dufitaniye bivuye ku gushwana. Rero uyu munsi nari navuye ndagenda mw'ibarabara kugira mbone igipolisi ko kimfata, ariko navuye nogwa n'abantu, ariko abo bantu bavuye bansubiza muhira iwiwe, bansubije muhira iwe bakuye ukuguru gusa cansunikira mu nzu, ambwira noza ivyombo ku nguvu, ndagira ubwoba, arankankamira, aramyorera amaso, munyuma arambwira nogeza ivyombo aranyica, atora imbugita agomba kuncumita, ndakoma induru, aratora eswime arayinikisha ngo ninkure induru. Rero je nabariza, je ndagowe, sinshobora kuguma muri iyi nzu, namaze kugira ubwoba bwinshi, nabariza nitwa DJ Akimana, navuye kuri ofisi ko fayizi Munyabugete, yari yanyugaraniye mu nzu, mara iminsi ibiri ntarya ntanywa, mpakwa gupfa, mu nyuma turavugana, tumaze kuvugana ndemera gukora akazi, ariko maze gukora akazi ejo ndakora akazi, inzara yari igomba kunyica, ndarya ku murango ndakora akazi, ku mwijoro aranka kungaburira, aca arancira na wifi, ndabura ingene mvugana n'abantu, ndabura ingene nabaza, ndabura ingene ndondera ubufasha. Rero maze kubona bigenze uko, ndamusaba wifi aranka kunyima, avuga ngo nawe bazosubira kumpa. Rero je nahavuye ngira ubwoba, ndavuga ati umuntu anyima wifi akanyima n'irya, sinzi umugambi afitiye, ca mpitamo kubikora uko. Rero bansubije mu nzu iwiwe, none jewe ndabuze ingene ndabigenza, yanse kunsubiza no kuri ofisi, yanse kunsubiza kuri ofisi, yanse no kunsubiza muhira. Reka ndabaramutse inshuti zanje bakunzi munkurikira. Uyu ni umurundikazi yivuze amazina mwamwumvise, ariko ngomba kubanza ndababwira ikintu kimwe. Umuntu ababaye canke arushe ararira, birumvikana. Mugabo rero ibintu vyo gufyeneza mu Barabu, nukuri mumbabarire, ntimuzi ko ndabafashe, ndabagira n'inama kandi sintinya kubivuga. Ibintu vyo gufyeneza ibisero mu Barabu, ubwirizwa kumenya ko wagiye ku rugamba. Jewe umukobwa yagiye muri Saudi Arabia, umumama yagiye muri Saudi Arabia, ndamwubaha nk'umusirikare yagiye muri Somalia canke yagiye muri Congo ku rugamba. None umusoda yagiye muri Congo ku rugamba canke muri Somalia yoza kurekereza inkonda canke afyeneza ibisero, bahamagara umugore canke nyina ngo madame ngo baranyishe. Benshi bakunda abagore, akumva umenga apfuye azoba ahomvye, umukenyezi azoba asize umukenyezi n'abana biwe kw'isi n'imfuvyi, akaja kurira ababwira ngo urumva ngo bariko barandaza canke umenya kuri ku rugamba hariho gupfa no gukira. Igituma ndavuze n'igiki, niko hariho umuntu atabaza ukumva harimo n'ivyo kurekera. Urumva, nta kurira muri Saudiya, kauka gwana urugamba nyene ugwana urugamba nk'umuntu w'umugabo. Ivyo kwiriza wapi, birumvikana wayo urarira mugabo. None ariko arabibwira na je nanje vraiment ukumva yuko nyene afise ibintu vy'ubwana. Aha ni kuvuga ngo nyukubuja ukoreye ibi, wowe cyucu ukora uca uhangana nawe. Ubu tuvugana naje kumwandikira message, namwandikiye message, ndamusavye kumuhamagara yanse no kunsubiza. Mukanya ndamuhamagara ku nguvu, message namwandikiye ngire kandi ayibereke, ntumugire ndababeshe. Ngiyi okay, message kandayibereke, message namwandikiye ngiyi. Iyi ni message namwandikiye, sinzi ko muyibona. Iyi ni message nandikiye ndabuja, iri mu Cyarabu, sinzi ko muyibona. Abazi Icyarabu muca mugisoma. Ngiyi nandikiye sebuja wiwe, no inabuja nanabaje ko namuhamagara ntiyanyishuye. Ubu rero naho reka telefone umukobwa tuganire, nongere ndamwongere izindi mpanuro, kuko ibi byo nakoze navugana inabuja namwandikiye birakurikirana nuko ashobora no kumucira wifi rimwe na rimwe
atabaye umuntu yihagarara mugabo bisaba ko ndamucisha ubwenge, icyo nzi cyo biraza gukemuka. uyu mumabuja twarashwanye hari mu matariki ya 22 n'amatariki 21 turashwana. Intunduro ya byose yambwiye nkore hanze, nariko ndakora isuku nyene nk'uko bisanzwe nkora akazi kanje ka buri munsi, bacambwira ngo niwaheza gukora akazi ngo mu masaha 8 uce ugenda gukora hanze, ngo uhanagure intebe, ngo hama uhejeje guhanagura intebe uce ugenda gukora hanze, uce ukora hanze. Kandi afise imbuga niniya cane gose cane gose gose. Ca ndamubwira hanze haba hari izuba riba rikaze mw'ayo masaha, reka ndaza kuhakora ku mugoroba kubera mu nyuma izuba ryino usanga rikaze, ndarihagazeko umwanya gusa ntangura kwiyagaza umubiri wose, canke mu nyuma yuko ndarihagazeko amaraso agatangura kuva mu mazuru. Ndamubwira ico ni ikibazo, aca avuga ngo yaha ngo urahakora muyo saa 8 nyene. Ndaguma ngaho ndagenda kuraba nsanga izuba riracariho, inyuma y'isaha aguma mforsa ndahakore, mu nyuma ca ndagenda, maze kugenda kuhakora ca ndatora umupira ndugurura amazi mw'ibombo ndahasuka amazi, amaze kuza asanga ndiko nkoresha uwo mupira yaciye awutwara amazi arayugara, ca nzanira ibido ngo ngende kuvoma, nze ndavoma amazi muri toilette nza ndasuka aho hanze. Ndavuga iyi bido ni niniya kandi ishobora no kugwa hasi nkanyerera ndiko ndavomesha iyi bido, kandi ahantu ni hanini amazi nashobora kugira ndonke amazi agwira aha hose nzoba namaze kuvoma amabido menshi, kandi naryo mfise ikibazo ca cesarienne aranka. Ariko mu nyuma ndahavura ndahakora. Rero nyuma y'ivyo niho haciye hatangura ingorane, kudahuza jewe nawe mu nzu, atangura kumbwira ikintu nabi, ingorane nyene, kudahuza nyene mu nzu ni ingorane. Mu nyuma hari ryari kwanza uwo munsi nyene mw'ijoro yaciye anshira wifi, amaze kunshira wifi ndagumaho. Umunsi wa mbere urahera, uwugira kabiri urahera, umunsi ugira gatatu ca ndagenda ndamubwira madame shaka umpe wifi, aranka. Kwanza umunsi ugira gatatu utaranagera, nyuma yaho bukeye bwaho yaraje ngo genda, ndavyuka ndagenda gukora isuku, ndakora isuku mpejeje acaguma mu buzi bwinshi buremereye ndabukoremwo umunota umwe nyene. Ndamubwira ubu buzi umpaye ni bwinshi ntabwo nshobora muri uyu mwanya nyene, reka nkore bimwe ibindi ndaza kubikora ku mugoroba. Aranka kunyumva, ubwo nyene aranka kunyumva, acashaka ibintu vy'imishwano. Ca ndamubwira jewe basi pfuma unjana kuri ofisi, akazi kawe ndagahevye. Ngo oya, ngo sinshobora kukujana kuri ofisi, ngo urataha, ngo ndagutahana, ngo ntadushobora kuguhindurira. Ndamubwira nta kibazo, ndaguma ngaho. Aca aranshira mu cumba aranyugarana, mw'ico cumba ndahaguma inzara namaze imisi ibiri ndi mu cumba yanyugaranye. Nsohotse nagenda muri toilette gusa, kubera inzu ndaramo iri ku ruhande, inzu ndaramo iri ku ruhande apare y'inzu yabo. Imiryango yose yo kwinjirira mu nzu iwabo yose arayibloka, arayugara. Ngiye muri toilette uwo munsi ca ndavuga ati kubera numva inzara inyishe kweri, inzara iranyica, izo foto ndakurungikiye ngaho, naza numva inzara igomba inyice, namaze no kuraga, naraze mbona ati jewe urupfu ndarubonye kabisa. Ndagenda ndavuga ati reka mve kugenda kugurura ndabe. Ndagenda ngiye sanga harugaye, maze gusanga hugaye ndagaruka ndaguma ngaha. Mw'ijoro anzanira abantu bo kuri ofisi yino, tuvuganye arambwira ngo madame wawe yavuze ngo udashaka ngo gukora akazi mu nzu yiwe ngo agusubize iwanyu, ngo ntazoshobora kuguhindurira. Ndavuga nta kibazo. Baca barambaza ngo ushaka akazi, ndambwira nje ndashaka akazi mugabo apana muri iyi nzu yo, kuko je namaze kugira ubwoba nawe. Bigenze uko bukeye mu gitondo inzara ngaho iranyica. Ejo rero mu gitondo bukeye inzara iranyica kweri, ndaguma ngaho. Maze kuguma ngaho aca
arazana telefone kandi telefone yiwe ngaho niho yazana kugira mvugane n'aba bantu bino bakora ofisi, ndavugana nabo. Maze kuvugana nabo barambwira ngo wewe ngo jo ngo ntitwakubwiye ngo ujye ku kazi, ngo none byagenze gute ngo kutagiye ku kazi. Ndababwira je narababwiye ko ntashobora gukora akazi muri iyi nzu yiwe, ashobora kungirira nabi ramaze kugira ubwoba. Ngo okay, bica birahera. Mu nyuma y'ibyo hariho sister wiwe ari ngaha, sinzi ko ari sister wiwe, sinzi ico bapfana. Araza arambwira ufite ikibazo nyabaki, ndamubwira ikibazo dufitanye na mabuja wanje, ca ndamwemerera. Aca arambwira ngo jewe ndaza kugenda kuvugana nawe, ngo nta kibazo, ngo genda utangure akazi. Ndavuga ati jewe nta kibazo, reka ngende kuvugana nawe. Maze aca aravuga agende kuvugana nawe, ca ndavuga okay, ca ndagenda. Aca arambwira ngo nawe agenda koga, mpejeje koga ca ndagenda ku kazi. Ninjiye mu kazi nyene ndiko ndarondera icayi kugira mbanze, no kubera numva atane nguvu mfise, mpagaze ukamengo ntuhenuka, nari nananutse nyene. Ca ndaguma wa mu sister wiwe aca araza ngo madamu araguhamagaye, ca ndagenda. Maze kugenda arandaba nabi ukamengo nyene sindi umuntu, arandaba ukuntu. Aca arambwira ngo vuga ikibazo rero ngo ufite. Ndavuga mu nyuma nyene aca arashavura. Aca arambwira ngo wifi ngo sinzohora ndaguha, ngo ikintu cose ngo nahora ndaguha ngo canditse muri kontra ngo nta kimwe nzohora ndaguha, ngo yaba wifi, ngo yaba amavuta, ngo yaba amakotegisi, ngo yaba ngo ikintu cose, ngo yaba impuzu za uniforme, ngo nta kimwe nzohora ndaguha, ngo isabuni, ikintu cari co cose, ngo byose ngo uzohora wimenya, ngo byose uzohora wimenya. Ndiyumvira yanciriye wifi, narigeze kumusaba umurongo, ndamubwira ngo reka pesimu, aranka kugira bazi numve yuko nogira ikibazo nkatabaza biciye kuri iyo carte simu yino, mugabo biranga. Ndavuga ati aca aranka, byose arabivamo, na wifi aca arayica burundu. Rero bimaze kugenda uko, niho naca ngenda mu kazi, ndakora akazi, ndavuga ati reka byose ndabirengere nkora akazi nta kibazo, n'ubundi nari nihanganye ndaguma ngaho. Ariko nkaca mvuga mu mutima ati uko biri kose nkaheza akazi ku mugoroba, ndaza kuvugana nawe kuri telefone, ndamubwire ibyabaye byose, amakosa yose ndayishireko, ambabarire, byose bihere, dusubire tubane neza. Ariko maze kuza nahejeje akazi, ndaza kuraba telefone sanga nta wifi mfise. Ndagenda ndamubwira madame nta wifi mfise, ngo nta wifi ngo ashobora kuguha, ngo genda ngo uryame, ngo ejo mu gitondo vyama ngo uzobe wamaze gushika mu kazi. Aho rero n'ejo nari naraye inzara, ejo yari yarafise kungaburira mw'ijoro. Bimaze kugenda uko ndavuga ati mana jewe ndabigenze gute, ndabuze uko ndabigenza. Aho rero na sasita nari nariyemwo twobwe dukeya cane tudafashe, yari yatwaruriye kw'isahani imwe na boss arafungura ivyo asigaje, ca ndafungura, asigaje utwo kurya dukeya kweri. Ndavuga ati naco bitwareka n'utu ndadukesha Imana, reka ndadufungura uko nyene kumbura arico twumarira. Ndadufungura uko nyene. Rero mw'ijoro tumaze guheza akazi aranka kungaburira, ndamusaba wifi aranyima. Ndavuga ati mana none je ndabigenze gute, nta wifi yanke kungaburira, sindi buvugane n'inshuti n'umuryango, sindi butabaze n'ikintu na kimwe, none je ndabigenze gute. Rero cafata ingingo mu gitondo, ndavuga ati je mu gitondo nkavyuka nta kazi na kimwe ashobora gukora, ndavyuka nambara umwambaro wo kuri ofisi, canke ndamwibarabara mbega igipolisi kimfata, nabagwa n'abantu basi bigenda uko nyene, hama baje bansabire pasiporo yanje ama andungike muhira. Ariko uko navyumvira siko vyagenze. Mu nyuma nahuye n'abantu baramfata baranjana muhira iwabo. Bamaze kunjana muhira iwabo barangaburira, ndababwira ibibazo vyanje, barangaburira, barampa wifi, ndaremesha umuryango ko nkihumeka. Maze kuremesha umuryango, mu nyuma baransaba nimero ziwe za madame, ndazibaha. Maze kuzibaha rero niho baca bavugana, baca baranzana hano. Bamaze kunzana hano niho baravugana, binjiye mu nzu baravugana, bariyugaranya, sinzi ibyo bayahatse. Mu nyuma rero aca arambwira agenda mu kazi, ca ndamubwira je nshobora gukora akazi, numva ubwoba nshobora gukora akazi. Aca arambwira ushaka, ndamubwira je njana kuri ofisi, ngo nshobora kukujana kuri ofisi, ngo ubu nyene ngo ja mu kazi, ngo ubu nyene ja mu kazi. Ca ndavuga ati reka ngende, ca ndagenda, aransunika nyene mu nzu, makwa kugwa no ku ma esikariye, makwa kwigonga ku miryango. Ubwo nyene ndagira ishavu, ndarira, ndabura uko ndabigenza, ukamengo nyene ndacanganikiwe. Ndaguma ngaho
ndarira aca arambwira ngo ninoze ivyombo, aranyereka imbugita ngo ninoze ivyombo ngo ndagucumita, ndakoma induru ndarira, aca aratora isume arayitsindagiza mu kanwa, kuri nduru ngaho, kuri nduru ngaho, ndaba mu bwo buzima rero kugeza n'uyu mwanya n'isaha nahejeje koza ivyombo, ca ndaza mu cumba na telefone yayinyatse kwanza, telefone amaze kuyinyaka ayizana mu cumba canje muri iyo nzu, ndagusa guma asaba Imana ifashe ntakire wifi, kuko kumwe yonjera wifi simbona ukungene vyogenda, ukungene notabaza, bica bigenda uko kugera n'umwanya ntarancira wifi, sinzi ko hava yica kandi sinzi, Imana niyibizi. Rero nuko bimeze, ukungene vyagenze hagati yanje nawe nta mahoro, nta guhuza, n'ubu sinzi ko hava ngaburira, sinzi ko iyi wifi hava yica, kuva mu gitondo nta kintu ndashira mu nda, nuko rero murabe munabaritse bikunda, mwoba mumfashije cane. Okay, amakuru yawe rero. Aho Mabuja wawe namwandikiye, mugabo nshaka umbwire amajambo makeya, bijya bavuze muri audio nazumvirije muri audio, uko wavuze navyumvise, bimeze gute amajambo makeya? amajambo make hagati yanje nawe ntiduhuza. Sohora ijwi. Amajambo make hagati yanje nawe ntiduhuza bibaye nuko kuntu twashwanye. None mudahuza na nyokobuja, wumva mwoca muguma mukorana gute mudahuza? Vyokunda ko muguma mukorana mudahuza? Niyo mpamvu nabatabaje kugira mufashe, kuko naje ubwanje ndamaze kugira ubwoba kuguma nkorana n'umuntu uza nyene, urumva ko ari hatari, umwanya n'umwanya kugirirwa nabi, bivanye n'ukungene hari hagati yanje nawe. Ikintu gituma mudahuza ni giki wewe uzi? Jewe ico nzi gituma tudahuza, ingorane zose zatanguye uko kumenya mu masaha izuba ryinshi ririko riraka, ndamwankira ndamubwira ndahakora ku mugoroba izuba rimaze kugabanuka, kubera izuba ryino ryarangiriye ikibazo, ndiko ndarikorako ntabwo kwiyagaza umubiri wose, canke mu nyuma nkatangura kuva amaraso mu mazuru ranka. Rero nyuma y'ivyo niho hagiye hatangura icuka kibi kugeza uyu mwanya n'iyi saha, akanshira connection na carte simu yino vise, kugira ejo canke hirya hagize ikibazo gikomeye nk'ivi biriko biraba, ndonke ingene ndonka ubutabazi. Impanuro na madabaha bamuzumviriza. Impanuro na madabaha bamuzumviriza. Yego. None sinabwiye ngo mu bara bo mwe muri ata muntu arira. Yego rubikirira, mugabo hari igihe bishika usanga vyabaye bivanye n'igihe tuba turimwo bitatworohereye. Umwara urize uraze ko anezerwa. None uba ugomba kumunezereza none iyo urize, canke ubwirizwa guhangana nawe agukoresheje ivyo udashaka ukavyanga. Ndiko ndakubaza nimba nama ndabagira inama ukavyumva, kubera iki udahangana nawe hama agukoresheje ivyo bintu udashaka ukavyanka, ukavuga ati ntavyo nkora jewe ndaza kubikora izuba riri buhumbi, apana kujugumira, ukihagararako ukambwira ati je ndaza kuhakora nta ngorane, mugabo izuba rihumbi. Yagira ivyo ngira vyose ukavuga ati nyene ni kwemera ukabana navyo, nivyo nyene mugahangana, apana vyo gutinya. Urumva? Apana vyo gutinya, sivyo? Kuko utinye, ivyo vyo gutinya kuri we ntaco bimubwira, nta nico mana utinye ni nko guta umwanya wawe kuri we, ntaco bimubwira. Ivyo kumutinya, ivyo kurira, ugomburire, nta kigongwe bagira, ntuzi ko ari ibikoko barya abantu, navyo urabona? Naraye ndabibonye, n'ubundi ko ndabibona.
none ko ubizi kubera iki none nawe udaheza ngo umwereke nyine ko ubizi urumva nta byo kurira nta byo kumuririra nta kigongwe bagira ni uko bameze wewe icyo nokugira kw'inama nimba uriko uranyumva neza we wihagarareko ntihongere kumutinya akubwiye ibintu ukore uvyanke hanyuma gutoroka naho gusohoka hanze haje bagufashe nk'ubutorotse we nimba ugomba gutoroka bitegura utoroke nyene mu gihe ubona mudashobora kubana utegure utoroke neza mu rwose ndabiguhanuye ugende uhave mugabo ivyo kugenda bagashaka gufatira mw'ibarabara kubera iki wagiye mw'ibarabara aho iyo urondera umuntu agufasha nimba agomba kuhava kuko akubangamiye mugabo ntuje kuja mw'ibarabara gusa mugabo ntaco n'ivyo vyaragufashije ivyo nabikoze ku kubera nta connection nari mfite kugira mvugane n'uko kuntu nashobora gutoroka mu buryo bwiza nk'uko dusanzwe tuvyumva abantu batoroka nagize ubwoba mbura n'ukungene nobigenza kubera nta wifi nari mfise ngira ubwoba nyene yuko ashobora kugirira nabi kubura n'ubutabazi bambure n'irengero niko guca ndabikora uko namwandikiye rero uwo yabonye ko afise abantu bakuvugira igisigaye nuko wihagararako uravyumva agukoresheje ivyo udashaka ukavyanka ukamubwira ati njana kuri ofisi uhamaze igihe kingana iki ubu niho nari n'ivyo mvuze kugira gatanu yaguhemba neza none kumemba yampemba neza ubwo rero ugerageza uhakore ureke kugira ubwoba niwareka kugira ubwoba muzokorana neza mugabo ugumye ufise ubwoba ntaho uzoba aguteye ubwoba nawe uhagarara uvuga ati je ubu naje gukora sinaje gutera ubwoba je nanje ati umweke kuri umuntu akuze bizorangira mubanye neza niyo nama ndakugiriye namwandikiye neza ko ndamuhamagara yavyanse mbo ntiyanyishuye niyaza kunyemera ko ndamuhamagara ndaza kumuvugisha wavuze ko witwa nde Adija Ikimana Adija Kimana namwandikiye Kimana gusa Adija sinaryumvise ko ari buze kurarira namwandikiye Kimana gusa ya mugabo ntaco ubwo nisaba rero nimba atacyo wasafije undi iki kwa Faiz Gete barababwiye kugira ngo bamutelefone bamwandikire hanyuma bamubwira icyo gutoteza nabasavye ubufasha banabaritse hanyuma bagize iki bagufashije basavye amafoto yanje y'ubu nyene ndabarungikira n'inimero z'umumadani ngira bariko baramurondera sinzi nanje nabikoze ariko ubwanjye nabikoze ubwanjye namaze kugira ubwoba sinumva yuko noshobora kuguma hano ntekanye munyuma no munyuma nohava ncika umusazi kubera yamaze kumfatira kw'imbugita agomba kunyicisha kuniga sindi ingene sinoba ntuje nyene ku buryo noguma ngana abo bantu baratinyitse barakwiyeza ko munyuma bagufitiye izindi kandi zabo mu buryo utazi ntacyo nibaza ko atacyuba kuko yamaze kubona ko ufise abantu bakuvugira namuhamagaye yase kwitaba ndamwandikira ndamusaba kumuhamagara ntaranyishura mugabo ndabona ko nasomye message hama ndaza kongera ndamuhamagare kandi gira ibihe vyiza rero nimba atacu ufise wongerako wawa murakoze cyane rindira gato rindira guma ku murongo inshuti zanje ndabwira ikintu kimwe uyu ni umwe mu bafise ingorane nk'izo afise icyo nsaba bamwe mu nkurikire ni uko muza murarinda mugahangana n'aba bantu kuko ni babi iyo babonye ufise ubwoba niho bagutoteza cane mugo wowe wihagaze ko mushobora kubana niyo nama nabagira kwihagarara ko nicyo kintu cy'ingenzi kwihagarara nicyo kintu cy'ingenzi gusumba ibindi reka ndamufashe turabe ko biza kugenda neza ibisigaye reka ndamuha impanuro zindi zirenze inbox